kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Intambara yatangwe igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kabiri aho leta zumwe za Amerika zifatikanije na Israeli zatera Irani ntiyakoze ko ico gihugu gusa kuko naco caciye gitera mu bibanza Amerika ifisemo ibirindiro nko mu bihugu vya Emirates Arabini, Qatar, Bahrain, Arabie Saoudite, Kuwait n'ibindi. Haheze igihe rero abarundi batari bake bagizwe ahanini n'abarimu, abaganga n'ugwaruka bagiye guca ingero na cane cyane mu gisagara ca Dubai kitasigaye inyuma mu gutegwa na Iran. Benshi muri abo barundi baragize ibibazo vy'umutekano, ubuzima burahagarara babura uwo baganyira. Mu gihe abarundi bari mu bihugu hakaduka intambara, abajejwe igihugu babakwiye gukora iki, bigakorwa gute? Nivyo duhava tugaruka ko muri kino kiganiro kw'isoko mugira mushikirizwe na Jewe Desire Hatungimana nk'abanongeye kubaha ikaze. Ibitero vyari vyagabwe n'igihugu ca Iran muri leta zumwe za Amerika z'Abarabu nko mu gisagara ca Dubai vyari vyateye umutima uhagaze imigwi myinshi y'abarundi bakorerayo bibaza ko bagiye gusiga ubuzima iyo bagiye kuburonderera. Yamara nahagahembwe gasa nakagarutse buke buke, uruja n'uruza ku bibuga vy'indege ntirurasubira kumera nka kera, ivyatumye n'ibiciro ku biribwa biduga kuko ibitunza abanyagihugu baho biva hanze. Tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Ico ni gisasu gikaho kiguye aho turi bash mani kandi ukora ibibi nashima naba y'amamisiri y'amagerenade. Abo ni bamwe mu barundi bari bahagaze ahari hahejeje kugwa igisasu aho bita Abu Dhabi gitewe n'igihugu ca Irani, ariko Imana irakinga ntawe cahitanye. Hari kwigenekerezo rya 28 kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ivyo bisasu bikaba vyaraguye no mu bindi bice vy'iyo leta isanzwe iriko irahurumbirwa cane n'abarundi baja kurondera y'ubuzi. Leta zunze ubumwe z'Abarabu ikaba yaciye ihagarika imirimo imisi 3 aho yasavye abanyagihugu bose kuguma aho binyegeje. Kugeza ubu ivyo biturika nta numwe birahitana, biraza bigaturikira mu kirere, nta hari cashitse hasi iruhande y'irya nyubakwa ndende ya mbere kw'isi Burj Khalifa, mugabo ntawe cahitanye. Hariho n'ibindi vyagoye hasi muri Abu Dhabi, mugabo ntawe vyahitanye. Hariho n'ibindi cashitse hasi Ijabral, naho nyene ntawe cahitanye. Kugeza ubu nta murundi arahasiga ubuzima, Imana iracakiza canke ngo akomereke. Inyuma y'iyo misi 3 ubuzima bwarasubiye kubandanya buke buke, ariko bakabuza akazi abasanzwe bakorera ahantu hamwe ari benshi. Uno munsi naho ikibuga c'indege citwa ko kitugaye, uruja n'uruza rwaragabanutse cane. Ivyo vyatumye ibiciro by'ibifungurwa bisanzwe biva hanze biduga ibiciro, bigatuma ubuzima bugorana kuri abo barundi bagiye kurondera ubuzima muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ino ni igihugu c'ubugaragwa n'umusenyi gusa, nta kintu waharima ntibarima, ibintu byose bajya biva hanze. Ibintu rero vyace biziba ama supermarket. Nk'ikiro c'ibitunguru cara kigurwa amafaranga 2, mugabo ubu kiriko kigurwa 10. Ifu y'ifarini bacumbamwo ubugari yahora igurwa 17, mugabo bigeze kuri 35. Ivyashikiye leta zumwe z'Abarabu vyatumye abarundi bariyo bategwa n'ubwoba. Muri kino gihe n'ingendo kubitegurira kuja kurondera y'ubuzima ntizirasubira kumera neza nka mbere. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Nkuko n'ibindi bihugu biriko birabikora ku banyagihugu bavyo baba mu bihugu vya Aziya, leta y'u Burundi nta bushobozi ifise bwo gutahukana abarundi bagiyeyo. Bivugwa na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, muri kino gihe akabarongo y'urunani rwa politique Sefor Arusha. Abivuze inyuma yaho bamwe mu barundi baba mu bisagara vya Dubai n'ahandi muri Aziya bashikirije ko inyuma y'ibitero vya Israeli na Amerika muri Irani bafise ubwoba kubera ibisasu vyatewe mu bisagara babamwo. Bamvuginyumvira we abona ko leta y'u Burundi itarajwe ishinga n'abarundi bagiye muri ivyo bihugu, na cane cane ko abona ko no kubasubiza mu Burundi kandi bagiye bahahunga kubera ibibazo vya politike n'imibano nabo nyene batovyishimira. Kurikira Frederico Bamvuginyumvira. Kugira ngo ukingira abanyagihugu bawe urarungika uburyo indege, abo bantu bakabahungisha bakava ikibazo kandi gica kiba mbege ko indege imenga ntizirimwo ziragenda. Kubera ko nayo mbona
mu Buraya, indege zigenda ziva muri Aziya zizi Buraya, ziva i Buraya mu Buraya zigenda muri Aziya. Izo ndege zaciye zihagarara zirahagarika ibikorwa vyazo. Abarundi bo byoca bigenda gute? Bwa mbere abarundi nta ndege bafise yo kubatahana, boca bakotesha indege kurya bakota yitwara umukuru w'igihugu canke abandi, hanyuma bagaheza akagenda kubatora. Ico ni kibazo kica kigorana uburyo. Hariho uburyo ku buryo abo barundi botuca batororokanywa na ambasade y'abarundi iri ngaho, hanyuma bagaheza bakavayo. Ikibazo kiragoye gutorera inyishu. Ikindi kibazo kigoye gutorera inyishu, mbega bataha hehe igihe abarundi benshi babishoboye bariko barakivamwo bahunga, kuko babona ko niryo gitagira kazoza. Abanyeshuri, abarimo baratubuzi, abaganga barawomoka, abasoda baromoka. Urumva uwo muntu wese aronse ahaca aromoka kagenda. None abo bandi baza bashikira hehe? Baza hehe? Urumva rero ibibazo n'umurengera, ku buryo nibaza ndavye umwitwarariko muke ubu abategetsi b'u Burundi bagirira abanyagihugu babo. Sinibaza ko ico kibazo ari kibazo uyu munsi kibaraje ishinga. Nimwumva babatahanye muze mumbarire, hanyuma nanje ndabikenguruke kandi abakengurukire, ariko sinibaza ko hari ico bazokora ngo batahana mu Barundi. Mwebwe mu banyamakuru murabikurikira muzombarira. Nino ngaha rero duciye dusozerera kino kiganiro kw'isoko. Nkabashimiye mwege mwese mwaduteze amatwi, mugira amahoro iwanyu. Cari kiganiro kw'isoko.